nk'ubu nk'icyayi cy'ubundi cyava ngaha kikagenda i Mombasa kigashika mu nyubako yagiteguriwe icyo bita entrepôt, hanyuma tukajya turungikira uwo mukurtier, no kuvuga uwo tukitudandariza. Amategeko ku batari babizi avuga yuko atamurimyi w'icayi atagigu na kimwe kirimo icayi, no kuvuga les pays producteurs ifise uburenganzira bwo kucidandariza muri enchère. Muri enchère ya Mombasa amategeko ya EATA avuga ko tuca turondera abatudandariza rero, kandi benshi usanga ari abakenya nyene basanzwe bari agreye bemewe n'amategeko ya Kenya gukora uwo mwuga wo kudandariza icayi ibihugu bigishoye i Mombasa. N'ibindi rero ugasanga n'abaguzi baguma ari babandi. Tumaze kwibona uko rero tuti oya, reka dusemerere barekure ubuhinga twasavye, ni ukuvuga ko tugurisha icayi dukoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi bwa none aribwo internet, kugira ngo umuguzi ahari hose nirirwa arafata indege aje i Mombasa cengo yirigwe ararondera umuhagararira i Mombasa kugira ngo amugurire icayi, abigure directement muri OTB, twigirane ama convention directement. Aha nashaka menyeshe abarundi na cyane cyane bene wacu abarundi ba mu makungu ko abarundi bene wacu cyangwa abanyamahanga bazoshobora kuturonderera amasoko no kwita mu Gifaransa marché rémunérateur, kandi bakadandaza ico bakaturondera amasoko yakira icayi kuri ambalage y'igihugu cacu, ambalage ya OTB yerekana ibimenyetso by'igihugu cacu. Tuzosaba turonswe uruhusha rwo kubaha agashimwe kandikwe uturoneye isoko izisumba izi za Mombasa twahoramwo, izi nasumba mbe n'aba bahora bitwa ngo n'aba acheteur privé, abaguzi privé wasanga bagura bisunze ivyavuye i Mombasa. Uwo tuzomugira nk'umuconsultant, nk'umucourtier wa OTB, nk'uko tuhora tugira abacourtier abakenya. Icayi kibaye cinshi muri Kenya tuba tubaye bloqué, icayi kica gitakaza agaciro mu bihugu byose biproduza icayi. Icayi kiramutse kibaye cinshi muri Kenya, ibiciro bice bigabanuka ku isoko y'i Mombasa. Bigabanuka kubera iki? Ico cayi cyabaye cinshi muri Kenya kuko riyo kigurishirizwa, kikagurishwa n'abakenya biciye muri urwo rwego nyene rongowe n'abakenya, baca babanza kwekura ico cayi c'abakenya, kikaba ico kibanza kugenda kikagurwa. Natwe tuba dukeneye amafaranga, nitworeka ngo KTDA n'ama usine yose muri Kenya abanza aheze ko kiba ari cinshi cyane gose, tuje tumara umwaka utadandaje, tuca tuba oblige kurondera abashobora kutugurira, bakaca batubwira ati twe tuko tugura muri Kenya hari cinshi kandi kimeze ukuntu, natwe tuca tuba oblige kuca tugurisha uko nyene. Nuko rero soko yama yapfuye. Mugubu ico tugiye kunguka kizoba cinshi muri Kenya, iyo soko yo muri Kenya tuyireke turondere abaguzi direct, cyo bitaza acheter direct.